Ive biti tora gatoga umunigo. ariko mukobwa birasaba iki kugira ngo indera abavyeyi bataguha bari je ndayigwa Birasaba kusubiza mu nda kwa mama hamukamvyara bushaka. jewe mvyara umukobwa atagira indero nkawe Nkuko nawe atayogiye. ashimano y'ibitutsi yo urayifise basha Unashaka ngira impamvu mbi hiyo mama mpuzi mudahindu. Reka ngwire nuze we. mu majambo makuvuye uvuje kuntukira ngaha Je nagututse. oya wansiza amavuta mbira ivyo ushaka kumbwira shanigi Kagenda uboshwe. ngo Urumva ari kingenza ni. Wewe Shaka dukinane karashi. ntawe uvuye uva muhiri wanyinga zuzuye amasafuriya ngo ugiye gukina amafilime aho nushaka bagutera inda wewe Ndose uyintera aho no bantomboye. yesu mwambi ngo urose uyigutera ubutomboye Yego nye. nende ndayigutera Unteri. ntwambwiye ko ushaka ugutera Nabwiye ko shaka yo muri filime sinabwiye ko shaka yo mu buzima busanzwe. Juice. Make sounds. Amarero muta jewe ikintu canzanye ngaha novuga ati nanje ho gushimira bivanye n'ineza wankoreye ubu naraguze imodoka yiwanje n'inzu narubakishije mu bisanzwe Imana yarampezagiye ubu nanje ndi mu boss mu bandi ikintu rero cyaje kinzanye ngaha nanje ukubaza nyimba nk'ukuntu no gushimira nanje basi mvuga ati ujya muntu yaramfashije bisaba ndamusubirize mu nkoko umbwire nk'ikintu no gukorera kugira nanje basi ntume mvuga ati ujya muntu yaramfashije nanje naramusubirije mu nkoko wabukoze. Wow. Ni cyumviro kiza cyane. Wagize iciyumviro ciza gitapfa kugirwa n'umuntu wari we wese. Ni gake ugirira umuntu neza yibuke kugaruka gushima. Ariko ivyo icyambere na mbere kwanza ndabigushimira. Mbo ndibaza mu gihe noba naragufashe mu mugongo warahaboneye umugisha mwinshi. Ego cyane. Imana yaraguhezagiye. Rero nka jewe ndabizi ko n'ijambo ry'Imana birabivuga ko ico bivye ari cyo wimbura. Ego Nabivye neza waruje kuyinsubiza. Ni byiza cyane. Ariko nkanje ngerageje gushira mu gaciro nabishimye kandi cyane. Ariko kuba narakugiriye neza sinshaka kunyitura iyo neza nkuko nayikugiriye. Ahubwo vyiza genda nawe ugirire neza abantu. voilà mbari man je nababyi iyi filme mani zobikosoye Ayabuze mu demo gusa. hariho n'ukuntu nabikina nkumva nyene ko harimo n'utuntu tw'amaranga mutima banza umvirize Yves mu kuvuga iyi filime yacu sivyo yari nziza kandi yari imeze neza sivyo ikintu wabonye nka kujya kuntu navuga ari rya jambo okay gwara bike bintu bijya byari byiza sivyo ariko ikintu kibutsemo n'umudemo wenyene nkuko yabivuze wenyene wabura mu bwira basi urabona acabamo kantu kagakoryo reka nkwereke ujya mudemo nta kuntu twamukuramo tukatuma dushiramwe nk'umuhungu w'umupera umve amwambika oya oya iyo hazamo rudemo nivyo byaca biryoha sana. Ego nivyo ari hehe ego umudemo ni waburashe ubwo wereka nkwereke irende kamera ni bakamere jerindira ntacyo basinze kureba uwo mudemo ndebe ko ndamuro wekoresha umwanya Abwo nyaruka bwira. Juice. Make sounds. Ive biti tora gatoga umunigo. ariko mukobwa birasaba iki kugira ngo indera abavyeyi bataguha bari je ndayigwa Birasaba kusubiza mu nda kwa mama hamukamvyara bushaka. jewe mvyara umukobwa atagira indero nkawe Nkuko nawe atayogiye. mu majambo makuvuye uvuje kuntukira ngaha Je nagututse. oya wansiza amavuta mbira ivyo ushaka kumbwira shanigi Kagenda uboshwe. ngo Urumva ari kingenza ni. wewe Shaka dukinane karashi. ntawe uvuye uva muhiri wanyinga zuzuye amasafuriya ngo ugiye gukina amafilime aho nushaka bagutera inda wewe Ndose uyintera aho no bantomboye. yesu mwambi ngo urose uyigutera ubutomboye Yego nye. nende ndayigutera Unteri. ntwambwiye ko ushaka ugutera Nabwiye ko shaka yo muri filime sinabwiye ko shaka yo mu buzima busanzwe. aho ntihabura kunuka
ariko ikintu kibutsemo ni umudemu wenyene nkuko yabivuze. we muko Ndako kamaguru. Yesu wadukunze utitaye ku byaha dukora muko ngo basi nemeye Bamwe baza ko nanje nemeye. basi niyoroheje mama higo Amahirwe zemwe muzima ntagaruka. Papingo da balaya. Kucaye nk'umwana w'imfuvyi wabuze abavyeyi. imana bura abavyeyi nkaca nza kwicara mwibaraba Iyo umuntu abuze abavyeyi kiba gisigaye n'igiki no kuba mayibo. hanyuma so wafise abavyeyi bangahe Nta numwe. bisobanuye ko nawe ari mayibo canke n'ubwenge buke butumye uvuga ivyo Papa arakuze. ntago kurashaka uri ivyaho mbega abantu bose bo mwikartiye babaroze kuvuga nabi mpure n'ishano ry'agakobwa Sani karaba mwaga hunkamba buko tibwakaboreye. asha impano y'ibitutsi yo urayifise basha Unashaka ngira impano mbi hiyo gwa mama mpuzi mudahindu. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Kwa mukani nyene izo mpuzu bazigushoneye. Papingo da balaya. sura mbi nk'iya Natasha Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akasa kumira nk'ivideo ya yampana. Urakaza neza mu rubanza. Kabanza umunwa mu muserege. One of you, musore, nitwa Iblisi, ari nje shetani. Kasheta amenye kuri merezi. Mama yangu. Vuga amazina yawe dutangira urubanza. Emova. Nitwa vyose ikirenze ko n'ubumarayi. Muzane iminyurutu muhambire tutangire urubanza. Kazana imvi mu birenge. Iblisi, ntuguze ubumarayi nkora akazi njejwe. Muhambire ingegera dutangire urubanza. Ata foto ata video nta cabaye. Mama yangu. Game over. Aro? Ni muri Forest Studio tuvugana? Mama yangu. Yego. Ko urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Fata izo drone zose. Ufate n'izo kamera zose. Game over. Mubizane mu kuzimu kuko mfite urubanza. Nawe niba ufite urubanza gana Forest Studio. Ukeneye video, ukeneye ifoto, gana Forest Studio agufashe. Wumvishe neza. Ukeneye ifoto, ukeneye na video, gana Forest Studio bagufashe. Ngaha muri Eden ucinjira ubona umwaka wa Forest Studio. Genda bagufotore neza, ubundi uzanshimira nyuma. Nimero zabo nizi ngizi, bahamagare bagufashe. Batanga service neza, aho uherereye hose baragufasha. Uherereye Bujumbura, Ingozi, mu Kirundo, Imuyinga, ahari hose aho buri hose baragushikira bakagufotora ivideo zawe neza hamwe n'amafoto yawe neza. Ye mafoto uzobika imyaka 10 ataracuya agisa neza. Gana Force Studio.